Mwese mwahisemo gukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije ku magenekerezo ya 2021 ndamukiza umwaka wa 2023 haratunganijwe ihuriro rigira kabiri kubijanye n'iterambere ryari rihagarikiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ihuriro ryatunganije ku civugo Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Kuva ico gihe ico civugo cahindutse imbona kazoza no kuvuga ihangiro abarundi bihaye bategerezwa gushikako. Ubu hirya no hino mu majambo ashikirizwa n'indongozi mu gihugu iyo mbona kazoza ntiharamwo. Mbega none Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 birashoboka? Bamwe bati izo ni indoto ntibizoshoboka, abandi bati ihibambewe bizoshoboka. None ukuri nukuhe? Kubabona ko bidashoboka intambamyi nizihe? Kubabona ko bishoboka amahigwe Uburundi bufise nayahe atuma haba umwizero ko bizoshoboka? Hohinduka iki canke hoshigwa imbere iki kugira ngo iyo mbona kazoza izoshikweko? Ibi nibindi bibazo abantu bibaza ni muri kino kiganiro aho turi kumwe n'abatumire baza kugira ico babivuze ko ahanini bakabara barangurira ibikorwa mu mashirahamwe yabikorera ivyabo secteur privé muri rurimi rw'igifaransa hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique société civile. Uwa mbere rero ni Pasteur Johnson Sabimana, azwi cyane nk'umuntu adasanzwe kubera ubumenyi n'ubukerebutsi akoresha bwo kugwiza umwimbo mu gisata cy'uburimyi, akaba mbere arongoye ishyirahamwe bise tujane community integration. Pasteur Johnson, ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Turabashimiye cyane. Ubundi mutumire ni Dr Diomede Ninteretse, n'umwigisha muri kaminuza mu gisata cy'iby'ubutunzi, akaba ari muhinga mu bijanye n'uburongozi leadership hamwe no gutunganya amashirahamwe management des organisations. Diomede Ninteretse, nawe ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Natwe turaramukije. Undi mutumire ni Aime Pascal Nduwimana, arongoye ishirahamwe kinyafrika gimpuhwe MAC mu mfunyapfunyo, ni shirahamwe ririmwo amakoperative yo kwiteza imbere y'abakozi b'Imana n'abakristo. Aime Pascal Nduwimana, nawe wenda kuramukije ndaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Yego cyane, turanabashimiye ko mwadutumiye. Umutumire agira kane ni Faustin Ndikumana, arongoye ishirahamwe Parsem, n'ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana, ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze. Baramukije, nshimira abaza kudukurikirana nawe uza gusangira ikiganiro hano. Diomede Hategekimana, nijeja gufasha kuremesha kino kiyago. Tugiriye ko ku kibazo ca mbere kana cerekeze kuri Dr Diomede Ninteretse, n'umuhinga mu bijanye ni vy'ubutunzi. Dr Diomede, igihugu cifashe pays émergent muri mu gifaransa bisobanura iki? Igihugu cifashe pays émergent, nashaka imbere yuko mvuga ivyari vyo mvuge iyo vyavuye, kubera si ikintu kivuzwe nkuko ari kura bivuga gitanguye mu 2022, ni ibintu byatanguye mu 1981 bivuzwe n'umuhinga yitwa Antoine van Agmael, yari mu Néerlandais. Cyane cyane ico gihe ntiyavuga pays émergent cyangwa igihugu cifashe, yavuga marché émergent, yavuga isoko gifashe. Hanyuma byaragiye biratera imbere birashika mu 2005, aho mbere yacatangura kuvuga ibihugu bine, yavuga isoko cyane cyane ico gihe mu 2005, ibihugu bine na cyane cyane byo yitse BRIC bwari Brazil, akavuga Uburusiya, akavuga Inde, akavuga kambere n'Ubushinwa n'Ubushinwa. Hanyuma rero 2005 ico gihe rero bavuga niho batavuga pays émergent cyane cyane ko cyo bavuga marché émergent n'isoko. Hariho ibibazo cyane cyane uwo muhinga Antoine Van yakora mu gisata cyakora na Banque Mondiale. No kuvuga rero yuko ari aho vyahereye.
uvuze ucyo no kuvuga mu Burundi bitanguye vuba birafise bariyumviriye mu 2008 niho bahajamwo na Afrique du Sud acha BRICS acha mu Afrique du Sud mu nyuma n'indi bihugu byaragiyemo rero birenga 20 ntibirajamwo cane ariko byarasabye kubijamwo nshaka kuvuga cane bumve ko ico kibazo cyo kuvuga isoko gifashe canke ibihugu vyifasha atari ikintu gishasha ku isi uti rero ibyerekana igihugu cifashe PMRJ n'ivyaye bisobanuruke igihugu cifashe n'igihugu gifise ubutunzi busabikanijwe mu bene igihugu na cane aho usanga abatunzi n'abakene hariho ibyo bitari classe intermédiaire no kuvuga abantu bafise uburyo bwifashe buke ico ni cambere kivyerekana muri ico gihe bavuze gusabikanya ubutunzi no kuvuga yuko hariho abantu babimbura bagashora kandi abantu bakaronka akazi ari benshi ntihaba abatunzi n'abakene ariko hakaba n'abandi bagati na hagati ico ni cambere ica kabiri cerekana igihugu cifashe n'igihugu byo bita dynamique économique mu Kirundi no kuvuga ahantu abantu koko bari kukiva ariko barakora no kuvuga abantu hariho abantu bimbura bakarimisha burya bagakora nk'uburimyi bakagira amahinguriro hanyuma iyo bavuze igihugu marché yifashe nk'igihugu cifashe nigihe abantu b'abanyamitahe byo bita les opportunités bo hanze bashobora kuzana imitahe yabo bagateza imbere ubutunzi bukiyongera kuruta uko vyahora ibyo bitari capital étranger zivuye hanze pana burya ubutunzi bwo mu gihugu gusa mugabo haro nabandi bantu bavuye hanze bafite imitahe kugira bateze imbere igihugu ica gatatu nivyo bita transformation structurelle no kuvuga inzego zizi neza yuko iterambere ari rya bose ahariho ivyo bita ivyo yuko byo kutangana kw'abantu inégalité sociale ziri engagé no kuvuga zivyumva kandi ziteguye guhinduka no guhindura ingendo ivyo bita transformation structurelle no kuvuga gushiraho inzego zibizi zibishoboye zisurambe kandi kugira habehe iryo terambere bashaka gushikako ica kane gikomeye kumbure bashaka kurenga mbwa bine bikomeye n'ivyo ica kane n'igihe ni gihugu gifise ijambo mu karere no kwisi mu karere no kwisi no kuvuga kuba ufise ijambo muri Banque Mondiale kuba ufise ijambo muri Fonds Monétaire International kuba ufise ijambo muri Banque Africaine de Développement kuba ufise ijambo muri Organisation Mondiale du Commerce n'ibindi rero PMRJ nigi ufise ijambo ugafita ivyo ufise ushoro ukagira ijambo muri izo nzego kandi ukaba wubahiriza ivyo bintu niko ndavuga byose vyerekeye ubutunzi bumve iyo bavuze PMRJ ntushikira kuri PMRJ aho nyene igihugu cifashe hari ivyo bita ubu turi mu bihugu bikenye les sous-développés Uburundi muri hehe ubu twe turi mu bihugu bikenye ku isi byo bita mu gifaransa sous-développés ica kabiri etape ya kabiri ni ikintu cerekeye ivyo bita ibihugu potentiellement émergent mu Kirundi ni ibihugu bishobora kuja muri iryo terambere turiko turavuga mu 2035 na 40 hari ibivuga 30 hari bivuga bikorwa 35 hari bivuga 40 nk'u Burundi ibyo rero ni ibihugu inzego zagiyeho uburyo butanguye kuboneka abantu basanzwe bafasha igihugu batanguye kubumva ni potentiellement émergent iya gatatu ya kabiri ca gatatu ni pré-émergent bisobanura ni igihugu kigira gishike rero muri rya terambere muri rya gihugu cifasha icanyuma rero nk'ivyo niko navuze mu bitanu birimo n'ibindi kumbure za Maroc za n'izindi zo muri Afrika zirahari za Algeria ni kuvuga ko ari aho bacaje muri ca gice ca kane c'igihugu kumbure cifashe rero gifise ijambo mu by'ubutunzi bishobora kuko ikibazo ni kibazo c'isoko ni kibazo c'isoko ivyo bita offre ivyo ushira ku isoko abagusaba nuko la demande twavuye ko muri ivyo bihugu tuvuga ko bimwe ivyo basaba hanyuma ni environnement socio-économique muri marché n'ibintu bitatu gusa nico nshaka kuvuga cyane ivyo benza environnement socio-économique politique même barabishiramwe ico gene hari cunka ciza biba biboneka ko biriko biratera imbere muri ivyo Aimé Pascal umvise ivyo asiguye igihugu cifashe umuhinga hano turi kumwe mbega uraba ubona bishoboka ko mu Burundi mu mwaka wa 2040 buzibare igihugu cifashe ko harababona ko zo bari indoto siguye neza avuga ati ntucu ushoboka ushika kumva yuko
uri abantu muteye imbere bibihangange haba intambwe rero je nanje mvuga nti ko habaye iki cyumviro n'iyi ntambwe hariho ivyizigiro kumva yuko ati mbega abandi bo babishitse ko vyagenze nte rero nk'umuhinga acafasha rero nukuvuga haba zijya ntambuko none ko twiyumviriye izo ntambuko n'iyo myaka abarundi none twebwe twohashikane yavuze ibijanye ubutunzi kama aravuga isoko aravuga ingene vyogenda birashoboka ko Burundi buza bwifashe mu mwaka wa 2040 reka ndababiza ukuri birashoboka kuko natwe turi abantu nk'abandi ndiko mvuga ari gashaka ivyumviro iyi vision iyo tuja iyo urose rero indongozi ivuga ati mbega abandi bo babishitse konte icambere mvuga nti birashoboka yatubari ati n'ubutunzi birashoboka kuko ubutunzi ubonye burakingiwe hatanguye kumva ko bohana ababwiba ababusahura hakajaho ugutunganya ibi by'ubutare ubu butunzi bw'iwacu kama urumva ko ari ya vision itujana n'iryo terambere rero twebwe turavuga tuti birashoboka kuko ubyuraraba uko abandi babikoze uriga niho zenye ishuri rero jewe mfise rero iyo espoir mvuga ni ko hariho indongozi ziri imbere zumva ko twoshikayo niyo mpamvu rero haca haba abahinga leta nibakorane rero n'abahinga ariko rero ntibazana ibintu by'ubuhinga n'amateora hanitse kuko nabyo birasubiza inyuma cyane mugabe iyo ugiye ukacuvuga uti iyo batujana ni ngaha ngira njane n'iyi leta ngira njane n'iyi mbono ibyo vyokunda je rero nubwo umuntu avyiyumvira akaraba aho duhagaze ucubanza ukaraba isura igicapo bateguye nteko twoshikayo kwiyumvira ko tuzoshikayo urubaka neza fondation ni navyo rero vya son excellence avuga ko mbere yego atubwa mbere tukingire ubutunzi duhane abasahura itunga rya leta Faustin Ndikumana ikibazo nikijyanyene mwumvise ivyo umuhinga Dr Diomede ashikirije vyerekana igihugu cifashe mbega birashoboka ko Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040 ndayimijanye ndayifise ko ubuhinga hari ibintu nshaka gukompleta ko ibyo yavuze muri ibi by'ibihugu biriyemereja kugira n'abantu bitahurana cyane yego mwunganire ubwa mbere byayemereja bizana byazananye gute urabona isi ubwa mbere intambara y'isi yose igihera harageze igihe mu nyuma isi rigabura n'ibihugu bitunze bavuga ngo vyo muri nord n'ibihugu bikenye vyo muri side mwana ufite ikintu abo ngo bitangwa tiers monde bebi hasi bikenye niki inyuma y'intambara y'isi ya kabiri mbere ugasanga ico gihe ivyo bihugu babibonera mu gushorera hanze cyane icyo bitare matière première ubutunzi kama yaguri kuravuga ubuduhabwo nyene ntusore kuzurabivuga gutyo ko ubutunzi kama tubushorera muri biriya bihugu tutana butransformye tutana buhinduye urumva dushore ntuza hanyuma bijya bihugu ugasanga nibyo bizazana amahinguriro bijya bitunze ibyo dukenera byose mu mahinguriro hanyuma ari hatangura kuboneka ibihugu biriko kuko iyo yemereja rero habonetse ibindi bihugu byaba muri tiers monde bitanguye kuza bikagira iki bigahindura ubutunzi bwavyo bagatangura gushorera ku isoko nabo ibintu bikomeye bakazana amamodoka bakashorera ku isoko nabo bakazana izo mpuzu bakazana iki twari tumenyere ko ibintu bizokorerwa mu Faransa muri Etats-Unis nibiki mu batangura kuvuga ngo bikorerwa muri Turki bikorerwa mu Bushinwa bikorerwa hehe iyo ni emergence yatwereka donc produit d'exporta ivyo bintu twari tumenyere kugura muri ya bihugu gatangura kura bigurira n'ahandi ibihugu byo bitangwa guhinduka navyo bitagishorera hanze gusa ngo nshoye ngo diama ngo nshoye ikawa gusa ngo nshoye oro baca baza kuyihingura bakayikugarukanako aho n'umuzi ukomeye cyane aho turi inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose umva rero ivyo bihugu rero bitanguye kwerekana ikintu byaca byerekana n'umuvuduko mu by'ubutunzi uduga croissance économique 10 kwijana 8 ugasanga ukimaze imisi myinshi croissance économique ubutunzi bwiyongera cyane kubera kiriko kirahingura ikindi cyabyerekana ni accès à la technologie
ubuhinga technology ibihugu vya emerge umaze kuronka technology nawe utamengo ivy'ubuhinga ntavyuzi ntibikuraba la technology ikindi ibyo bihugu babitangwe kwerekana nitwe twokwita ama infrastructure inyubakwa amabarabara meza gatangura kaboneka intuze yacana amapfuna cana ibibuga vy'indege vyiza amazu wana kera twe tumenyere ko hajya amagorofa manini aya manini amagatiere yaramire muri za etaje cyangwa bihugu bitunze mugatangura kuyabona n'ahandi mu bindi bihugu aho njya cyitangura kubona ikindi ibyo bihugu nivyabikivuga ngo bikeneye ngo ibyo kuvuga ngo bikeneye imfashanyo aide publique au développement ubuvuye muri vya biri vy'imfashanyo ubugiye muri vya bihugu tagikenera imfashanyo amahero yarondera ukayagurana nawe ushobora kugurana n'abandi imbere ukabahereza ngo bamaze kubayemereje ntubukirindiriye ngo yafashanyo ngo ibanki isi yose vya bintu byose ngifashanyo ngo zije gufasha batwe nko mu budget wacu usanga imfashanyo twiteze ziba zuzuyemo ivyo rero bigaca bituma rero igihugu kiriko kirabayemereje ko cyamaze kuboneka n'iryo jambo yavuze musanga bari ivy'ubutunzi ivyo bintu byo uri kurashorera hanze werekana ko nawe ufise ko awushorera biyemereje ikintu kiba kikigoye nuko haba ibyo bitala qualité de vie abantu niba barayikontora cyane ngo babone nk'ubati abantu bose ubonye ingene abantu babayeho gute urashobora kwasaze ko nimuka bayemereje mugabo hari abantu hirya no hino bagikenye nk'ubushinwa buryo ubushinwa no muri yaridi w'abantu buryo ubushinwa ashobora kugenda ahantu ugasanga ahantu hakenye cyane hakenye gose muri Afrique du Sud uragenda ugasanga hari muri za kapa ahantu abantu bagikenye cyane mugabo umva ngo niyemereje mu Buhindi ni peyemereje mugabo cara abantu bagikenye gose cyane umva biriko biremereje mugabo ibacaza kuraba qualité y'abantu bavugwa gute baba mu mazameze gute bafungura gute ico ni kindi kibazo urashaka kuduza ubutunzi kubaka amazu mugabo hari abantu hirya no hino bagikenye batarashikira ubwo butunzi n'ingene bimeze aho rero kuri development baca baza kubiraba rero ingene ibihugu banze bushikira tugiye ku kibazo nyezina birashoboka ko Burundi buzoba ari igihugu cifashe muri iyo myaka twavuze ibihumbi bya emerge wifasha ati emerge ndayifate ndabi Uburundi nyine nk'Uburundi igihugu gitoyi utarinze uvuga ngo nk'Ubushinwa canke niki haro façon d'emergence twe twufatira ko tukiha taba tuti nantwe Burundi nzoba ngo uzoca bungana n'Ubushinwa ngo ujya butunzi ubwo nyene niki tusa mugabo iyo emergence base tuvuge tuti turashorera ibintu hanze umurundi arafungura iki nibyo nshatse kuvuga turashorera ibintu hanze natwe ntitugisaba imfashanyo gusa ntitukire abantu ubukene bwisha badafungura banga ibintu nka bene ivyo we nawe urashobora guca wiruka avuga tuti iyo emergence ndayijanye muri iyo logique niho twoyivugira mugabo ntibucuba ngo Burundi buzosana Turiki ngo muri yo ngo mu myaka 17 ariko tugarutse ikibazo birashoboka mubona bishoboka mu Burundi bizoba byashobotse iki yuko igihugu kizoba cifashe mu mwaka 2040 muravye cifashe ku rugero nyene rw'u Burundi tutari ngo tubukomare n'Ubushinwa canke na za Turiki na zandi haro degré ya emergence twe twukwiye nzo ukavuga ngo ndinda gucamera ngo usanga ngo Bujumbura sana Pekin canke ngo sana Beijing canke ngo hari ibintu kameme rijya brick Burundi ntuzaburashika ivyo biraboneka mugabo hari byo twoshora kwiya tukavuga tuti twifuza ko ndi bayemereje basi gute twashikira iki erega niyo nintuze ni nubuhinga n'abahinga twebwe abarundi kugira ibukiwe rikamarabara meza par exemple n'abara meza nitwoyubaka amakubuyaga nk'ubukwiye ku bwanyu birashoboka Burundi vima buri kure cyane mugabo bitabuza yuko bwinanase hakabugushaka yuko iyo terambere twogera twagishikira ababona ko ari indoto nabo ababona ko ari indoto ni kujana nyene ni gutwega indoto iragukwega nubwo ikintu uba ufise ati mvise indoto yo kuronka 80% ndi umunyeshuri ni mirongo na sebutane nka distinga sebutane ntaco mugabo indoto yari 80 mugabo iyo ndoto yankweze naho ntayishikiriye mugabo ndi mu rugero rw'uko namaze ku bishobora kuba indoto ntishike uco wifuza mugabo wagerageje ugasanga winara ndabitwara je muri logique ubabona yuko bidashoboka nabo ababona yuko bidashoboka
nabona ko bidashoboka nuko bafatiye nyine aho igihugu kigeze kuko yumva Burundi nti muri mu bya bihugu vango na mva de développement turi muri pays moins avancé sous développé moins avancé kandi kuri ico kibazo bigifise fragilité umva rero biradusaba kwinanata ibihugu bikenye niko muhinga bivuze kai urumva rero igihe kumuri twoja ngo tuje muri kimwe mugabo bisaba kwinanata ni nk'umuntu yari mu andes udura moyenne ashaka kudistenga sinzi ko ntawe uri umunyeshuri nkuba yafise nka 40% 30-40% ahubwo ati je nzodistenga kandi bigashoboka ati je nzodistenga murayize ko ari communiste butane ni 70% je ndabitwara gutyo mugabo ntuvuga ngo Uburundi ngo bugira emergence ngo bushatse kurabaho bushinwa bugeze kuko nabo bibaze imyaka hafi 50 kugira bashikira ibi bintu ariko bashobora gufata akarorero kaho bwahereye nabwo mbwari bihugu bitoyire bidwashaka duha akarorero nkiri Zaire Maurice yo ziriko ziragera izo za Singapore yo zageza rubugu buto hari ibihugu bishaka gutwereka biti ni byinshi na za Maroc na za Kenya zose n'ibikarigo byo muri Afrika byamaze gufata yini ntumbi yego murakoze cyane Cote d'Ivoire ugiye nk'Abidjan Abidjan wibiro tuvuga ko mengo uri buraya urumva rero n'u Burundi twofata muri iyo nzira murakoze Pastor Johnson wewe uraba birashoboka ko u Burundi buzabwifashe mu mwaka 2040 birashoboka kuko indongozi zacu zashize imbere Imana kugeza aho bija muri constitution y'igihugu ico ni cambere gikomeye u Burundi bufise igihugu c'u Burundi muri iki gihe gifise amahoro hahandi bavuga ngo no mu mahoro umuhoro uramwa burya y'abantu bari mu mahoro barashobora kwiyumvira ibikorwa by'iterambere barashobora kwiyumvira ubushakashatsi butandukanye ico kintu rero kirahari ahubwo nuko ciyumvira ko cyane murundi wese ahari akamenya ko ubwo ari ubutunzi dufise dutegerezwa kwexploiter Burundi bufise yotuma mugira umwizero yuko bizoshoboka ubwa mbere n'amahoro ikigira kabiri gihugu kiraca gifise ugwaruka ni kimwe mu bihugu vya Afrika bifise ugwaruka gwinshi gwaruka nabantu bafise inkomezi nabantu bafise amahirwe y'ukwiga nabantu bafise amahirwe y'ukuva ku ntambuka bakaja ku yindi turi mu bihugu rero bifise ugwaruka gwinshi ubwo gwaruka gokoreshwa neza kuko mwibuke ko muri kahise ugwaruka gwakoreshejwe mu gusambura gokoreshwa mu kubaka birashoboka jewe ndibuka kera ndi umwana nigeze gusoma article abashinwa banditse bavuga bati igihe ubushinwa buzohaguruka isi yose izohinda gashitsi none uyu munsi isi ntirikirahinda gashitsi kubw'ubushinwa Amerika ubwo bifise wibaza ngo ifise ubwoba bw'ibindi bihugu s'ubushinwa witeye ubwoba kubera umuvuduko w'iterambere babigenjeje gute turakura uburorero kubateye imbere n'ingene bateye imbere ko na karorero ni citegererezo amahirwe Burundi bufise dufashe izi nguvu zihari dufise zihari tukazivyaza umusaruro ugwaruka bakiga kuko ubushinwa bwarungitse ugwaruka hirya no hino mu bihugu kuza kurahura ubwenge hanyuma ubwo bwenge barabuzana babwubakisha igihugu cabo nico gituma mubona ubushinwa bumeze uko bumeze natwe birashoboka mu gihe ingufu zihari zikoreshejwe incabwenge ziri mu gihugu zigakoreshwa umwe wese bikaba umwitwarariko wiwe guterera kugira ngo ico gihe kuko ntushobora kumbwira ngo muri 2040 ibintu bizoba bimeze neza nta kiriko kirakogwa uno munsi biri mu mvugo gusa biri mu majambo gusa nigikunda ni nko kwikirigita hanyuma ugatwenga ariko izi nguvu dufise aba bahinga dufise urugwaruka dufise aya mahoro dufise dubishize hamwe hanyuma tukabivyaza umusaruro birashoboka iki gihugu nikiri kure cyane uravye mu gihugu ca Korea baratubwira bati mu myaka 50 iheze iki gihugu carabakene barabatindi kurusha intuzenya igihugu canyu mugabo bafashe ingamba bafata ingingo ibisuma barabituza
abanebwe barabatuza barabitubwiye bariko barabitwereka ama industry bariko baratwereka twarahageze turatangara gose narabayibura ya mugabo nageze muri ico gihugu ndatangara gose ndavye umuvuduko ico gihugu aho kigeze nta hantu kure hariho iki gihugu kitova igihugu kitoshika tufise indongozi bafise iyerekwa nibaje hamwe baduhe igicapo hanyuma bamaze kuduha igicapo eme yabivuze bamwe bose bajemwo muri uwo muntu uzenye muri iri hangiro bagira ico bakoze bagira ico baterereye muze murabe yuko mbere ntituzorinda gushika muri 2040 tuzoza gushika imbere yaho gatonya musanga hari ibintu byinshi byahindutse jewe rero ndumwe mu bantu bizera cyane gose kwivyo bishoboka ayandi mahigwe tufise Uburundi kugira ngo bugere kuri iryo hangiro twari dukwiye kumenya yuko kino gihugu ari gihugu strategique utigute ni gihugu gipanza ahantu hameze neza kira ahantu heza utigute duhereranye na Kongo burya naragenzemwo nayo nyene burya ntibarima nubwo batarima bafise ubutunzi bafise amafaranga bafise amadolari burya amafaranga yo muri Kongo arashobora gukwegwa akaza gakorera muri kino gihugu abarundi mu byukuri bararima hasigaye ko bamenya kurima neza abanyamitahe bagashiramwo imitahe yabo abene gihugu bakigishwa kurima no kugwiza umwimbo amasoko arahari kuko dufise ibihugu bidukikuje bikeneye indya hanyuma natwe dukeneye amafaranga birashoboka kuko ayo mahigwe nayo nyene turayafise Uburundi dufashe ugwaruka tukagwigisha abanyamitahe bagashiramwo imitahe yabo tukarima tukagwiza umwimbu isoko turayifise Kongo iri hajya abanyamakuru murabaza cyane ayo namahigwe kubuko duhurira hano twiga ikibazo cyo gutera imbere ko bishoboka amahigwe ya mbere turi nayo abarundi ni kwitahura bwa mbere nukuvuga yabajewe yaba wewe indongozi bakoga bati turahashika mbe turafise abahinga nukumenya yuko ubutunzi nkuko uyu muhinga avuga ataruga abantu bamwe uravyumva ntihagire umuntu atunga abanje kwiba ari yabandi abaririye ko abasahuye urumva ayo namahigwe yo kumenya yuko ari guhagarika ati geza ngaho iby'abarundi ati n'iby'abarundi bose iyo kumbe n'intambamyi kubera ko ariko bimeze mu Burundi intambamyi zamyeho ukuzimenya ingene tkozigwanya byari bindi donc ko twamenye yuko intambamyi ari iyo ikatangwa guhagarika erega utangura kwiyumvira none nibaguma basahura nibaguma biba tuzohashika ivyubahwa vy'igihugu ugukingira ubutunzi kama ayo namahigwe yandi ica gatatu naco ni no kuronka indongozi zumva iyo zitwara abantu n'iryo terambere bakumva bati mukurishika ko rero iryo terambere dukora ibi yatubariye na Faustin na pastor yavuze ati turafise indongozi zifise ishaka kumbengira mu nakomeye niwavuze ati birashoboka kubera iryo shaka ariko tutarabiye kuri bariya turavye ingene twebwe twoba duhagaze nukuvuga abantu bafungura abantu batazerinze ayandi nayo nibi byo kubona ibintu kumwe kuko ubuduhuriye ngaha atazindi mpari twese iyo tuja ni kwiterambere kandi ni ku Burundi bwacu tudasize inyuma umuntu numwe ubu si by'abahutu sabatutsi ubu si by'intambara ubu si byo kugwanyana ni ibintu byo kuraba ingene ubutunzi bwotunganywa neza abazohashika rero bakavuga bati ababitunganije barabagabo ariko jewe sinokwemeza ko tuzohashika ubu Burundi vraiment turi nka Dubai canke turi nka Chine canke hehe mugabo tuzoba turi ahantu utobanya avuga ati hariho intwari indongozi zapanze neza igihugu Dr. Diomede
Umvise abandi batumire bavuze yuko bishoboka ko Burundi buzoba bwifashe mu 2040 wewe nk'umuhinga ubona bishoboka baravuga ati l'action sans vision ni peine perdue kuvuga naho ko bikorwa byinshi udafise imbono umwanya uburi kurata umuntu yovuga yuko birashoboka kandi 2040 ni kera nababwiye ngitangura yuko nk'ibihugu byo muri Afrika byinshi vyihaye muri 35 nka Senegal nka Ile Maurice nka za Algerie nibihugu umva birashoboka kuko si kibazo umuvuduko si kibazo cy'u Burundi gusa ni kibazo akarere ni kibazo amakungu ari karondera uko kwiganzura kumbure ivyo Faustin yavuze avuga kwiganzura ubwo butunzi bwo gusabiriza kugira ugira itekane wigaburire ni imvugoro y'ibihugu biriko biraja muri iryo terambere ari naco gituma rero umuntu yovuga ko bifise amahirwe kandi uravye muri ivyo bavuga uti birashoboka none ababona ko bidashoboka bafatira kuri kahise kumbure ibitabo vyiza vyagumye bihari aha twavuga vy'ama objectif de développement millénaire byerekana ingene ubukene buzoba bwaraheze bara mu Burundi twaragize cadre stratégique de lutte contre la pauvreté cy'ubugwanyi ubukene hariho n'ubu igitabo plan national de développement ivuga ibiharuro nyine vyogenda 2018 gushika 2020 mugabo uravye ibiharuro aho bibiri ugasanga nk'ubushomeri buri 60% uko ibiharuro bavuga mu maraporo amwamwe no kuvuga bavuga ko bidashoboka baravye ku biharuro ivyo vyabaye mugabo bitazanye umusaruro bakavuga bati kumbura uwo n'umuvuduko ntitubibona neza rero abo nabo nyine no kubaha amahirwe yo kwiyumvira gutyo kandi nivyo vyiza abandi barafatira kuri ivyo abandi bakavuga bati turavye kumbura ibibazo vya politike ibibazo vy'amatora ibibazo vya demokrasi ntitubona neza ko bitomoye bakagira ayo makenga abo nabiyumvira muri iyo ntumbera ati ivyo bintu bavuga ntibishoboka mungu wanje turabimazemwe imisi ariko wewe muhinga ndavye ugushaka ko mukuru w'igihugu nkaraba ingene ubuye nka Fonds monétaire international yokangaha ikigenga mpuzamakungu cerekanye ibiharuro cakoranye n'ubushikiranganje bw'ubutunzi ibiharuro barembera rero bati aha turagwaye muri twebwe twigisha ibyo bita apprentissage ni intambwe zine hari ivyo bita ignorance kutamenya ukanka ibintu ukavyankiriza itape intambwe ya kabiri nivyo bita la conscience conscience n'igihe uvuga uti ibintu birahari koko ndabizi naho ntabizi hari uwo binzanira itape ya gatatu nivyo bita maîtrise no kuvuga kurepeta kenshi kugira amayerere menshi mugabo kabuzi uri kuraja kuvuga uti ibi nitwe turavuga abashinwa nitwe turavuga abamarokeni nitwe turavuga n'abandi ni repetition zo madurepeta dusubira turonka 30 turonka 3% croissance économique turonka 4 turonka 6 kujya ko mu Rwanda kujya ko muri Ethiopie etape ya kane ni expertise ni gihugu hingu uvuga uti ndashaka no kuboha abandi rero ivyo ndabivuze kugira twumve yuko ibi bishoboka kandi bavuze abayati Uburundi birashoboka ariko kandi bavuze ko nabo bavuga ati ntibishoboka umwanya w'abatahura uri kuko n'umukuru w'igihugu mu misezeje kuvuga ati abantu abagiye kurangura kontenera amafaranga baranyubiza angana mu miliyaridi y'amadolari atari twabonye ni miliyaridi amajana 2 ivyo none ubusubwira abantu bigumye uko uburongo abantu ngo bagira baronke bya bindi twavuga l'économie de transformation turonke ku isoko abo bantu bafise imbere byo bafatirako twebwe ngo tuvuga tuti birashoboka dufatira tutese vyogenda neza tugafatira iyo soko tubona twona Tanganyika mbiga abantu kugenda kuroba atacu bashize naho ina yagira ncikiye amahirwe bufise kugira ngo abantu bizere yuko Kongo muri Tanzania turukoresha gute amazi iki gihugu cacu kigwa imvura ingana gute abantu barimye nturabona yuko hari gihe numvise kuva mu cibitoke usanga nk'itomati igiseke y'ibihumbi 200 izini kuri amatomati ziri hehe aha nta munsi urabona indagara zuzura ugasanga ziraboze aha murabona yuko muri iki gihugu hari gihe usanga ibijubo ngo ni ya nawe bizimbutse imicungo ugasanga iseke kigakena mu Rwanda amahirwe arahari muri iki gihugu igihambaye ni ubwo
ni igishoboka n'uburongozi bwiza leadership. Faustin Ndikumana amahirwe Burundi bufise naya Burundi bufise iki uvuga uti je mfatiye kuri ibi ndabona ko bizoshoboka. Bwa mbere potentiel agricole nukuva ko Burundi burafite potentiel agricole dufatiye ku mareje Burundi bufise bashobora kugira icyo bita diversification no kuvuga ibiterwa bitandukanye ugasanga mu mugamba bari mibi hari abarimi kubera klima itandukanye diversification diversité culturelle ishobora kuva kubera ibijanye na klima mu mugamba ashaka korora hari abakarimibi bakarimibi kandi turafise nibiyaya les plaines shora kwimuka cyane les plaines d'Imoso les plaines d'Olimbo burya nk'urundi bashaka tugaburire tugirime nk'umuceri tugaburire igihugu tugaburire naka karire sivyo hanyuma ikindi ni ntuzeyi ni potentiel turafise amahingura amwe yofatira ku nkizo za sosoma nuko twadisamaye ko za kote hari potentiel y'amahingura twari twatanguye birahagarara mugabo twovyurira bwa ya exploitation atangu agende akomera ubundi barafise kandi cyo bita potentiel touristique ikomeye hamwe ubwo gwiza barukera rugendo igihugu tizi bizatanganyika rirakozwazo reserve de rukoko bijya vya amazi y'amashuhare zo ntuze shite do karera zo mwishanga ibi vya ntuze Livingstone amapyara hari ibintu byinshi potentiel tuzi no kwa yuko turafise ibintu byinshi byotuma amahera ava muri tourisme aba menshi cyane aho nibihugu bifise kandi bigaragara turafise kandi na potentiel minier mabuye y'agaciro iyo ntuze nyene ubutare iyo nikere tuvuga izo nzahabu izo korotane nibiki urumva turabifise hirya no hino kandi bukwiye bwoshobora gufasha iyo n'indi potentiel nizi tererare tuvuga ngahanye nyingari haruguru muri ntuze ikindi naco ni rusubizo y'amazi nyene rusubizo y'amazi amazi akwiye ashobora gutuma twiriga twagira ngo biranabaje kubona usanga hari uvuga ngo hantu nguruzuba rwateye mu kino canke he kandi amazi tuyafise kandi amazi ashobora no kuduha abahinga barevere basanga potentiel anu dufise amazi dufise arashobora kuduha 1700 megawatts y'umuyaga nkuba harimo amajana 3 ashobora kuba exploiter ubwo nyene urubanze twango umuyaga nkuba nukwiye ngo amazi ntakwiye imana yabirunza bidushirira urumva iyo potentiel ugira amazi ashobora kuba umuyaga nkuba 1700 megawatt abana bahinga badagi babibonye none ubona dufise megawatt angahe 40-50 ubu nuko biriko biraduga buke iza rusumo ziriko ziraza ziyongera n'ahandi ho ibintu ntibyari bimeze neza ikindi rero ntuze yavuze nashaka gusigura neza position aho Burundi buri position bayita position géostratégique plaque tournante nuvuga ko Burundi buri hagati ya Congo na Tanzania urabona hama hagati ya Congo na Tanzania na gahugu gato kari hagati y'ibyo bihugu ibyo bihugu navyo amakapitali mijikomeye amakapitali ari kure umva Dar es Salaam iri kuri Ocean za Kinshasa na zaneze kuri Ocean Atlantique urumva yewe udevelopye ama service akomakomeye ngaha muri gisagara cyabo ngaha mu Burundi urashobora gutuma abanyagihugu bose baha muri Congo muri Est baza abo muri West ya Tanzania bakaza abo biguba bande bakuma wafashe Bujumbura kayigira igitabo asanga bakaza nk'abakongomani bashobora kuza bakatuti ubure tugatugira ikibuga c'indege katwa abo banyabuka bose bafatira indege bahita baca ukadevelopa medicine ntuze amatakobi ugasanga baza kuyivuza dore icyo bita plaque tournante cyo kugira vente de service mbere na ntuze turakomunika gutya Zambi kuri ntuze uciye muri Tanganyika ngoje bimbaza kubona ingene u Rwanda usanga ubururi dynamique muri commerce na Zambi gusumvya Burundi na Zambi Rwanda na Tanganyika rufise mbwatwe Mpurungu na Tanganyika birafatanye uvi Mpurungu ni direct uza impunzi umva turi hagati na hagati kandi
cari ikintu gikomeye cyane umva rero abanyekwe aho twari mu mahigwe mbega Sir Johnson mbega uruhara rwaho uherereye wewe uri mu bikora utwabo secteur privé uruhara rw'iwanyu ngo buruwe jewe nigisha ijambo ry'Imana mugabo nkigisha abantu yuko umubiri udatungwa n'ivyo kurya vy'impwemu gusa utungwa n'ivyo kurya vy'impwemu ugatungwa n'ivyo kurya vy'umubiri uruhara rw'iwanje ndiko ndigisha indongozi ndiko ndigisha abene gihugu kandi sindabigisha gusa ndi imbere yabo ndafise ibikorwa bifadika uyu munsi nshobora kukubwira nti ngwino urabe ingene turiko turatunganya dufise indimiro z'akarorero z'icitegererezo ejo bundi tuzoba turiko turazerekana kuri iyi televiziyo y'igihugu ni ukuvuga ngo rero hamwe urongoye tujane community integration muri uko mwisuganya gute kugira ngo mbona kazoza namwe muze mu babambere mu kuyishira mu ndi umwe mu bantu batwaye indongozi z'igihugu ndagitwara hanze kugira ngo barahore ubwenge bagaruke bafashe abene gihugu kugira ngo ico gisata cisununure ndi umwe mu bantu batwaye indongozi z'igihugu mu ngendo shuri hirya no hino mu ntara aho ndiko ndakorera kugira ngo bungure ubumenyi bagaruke batunganirize abene gihugu maze kubaka ama centre de formation maze gufasha ibintu bitari bike intara Gitega Karusi Ntuzenye Bujumbura Muyinga izo ntara zose indongozi zose uhereye kuri guverneri ukamanuka ku muntu uzenye ku munyagacimbiri narabaforumye narazanye abahinga bavuye hanze mu gihugu ca Zimbabwe maze guforma maze kwigisha ugwaruka gwinshi n'ubu twicaye ngaha bamwe bari mu Rutana abandi bari Muyinga bariko barigisha bene gihugu ni kuvuga ngo umaze kwigisha ugwaruka hanyuma ugwaruka rukaja kwigisha babanyagihugu batonya ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi turiko turakora ahubwo nyemerera mbanze shimira umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi nabonye ugwandiko yarayasohoye yuko amatongo ya leta iyo yari intambamye ikomeye kuko hari abantu bafise imigambi batagira cadre bayiranguriramwo yatanze yagisohoye ubwo rwandiko bwo kuvuga yuko ubu amatongo yose ya leta agiye guhabwa abikorera ubutwabo abikorera utwabo kugira ngo bagwize umwimbu bazane amahinguriro leta ibashigikire ibafate mu mugongo nukuri jewe narahagurutse ndakoma amashi leta mvyeyi leta y'u Burundi nishimirwe ico kintu no mu bisata byose nukuvuga ivyo none ntimuvyibuka ko hano nyene ndi kuri iyi plateau nabisemereye ndiko ndavuga nti reka igihugu cacu kibe win no kuvuga ngo ganyaganya abene gihugu batanga umutahe w'amaboko leta izana umutahe w'amatongo abahinga tuzana umutahe wo kwigisha umwene gihugu neza ingene yotera imbere n'uruhara rero rw'umwe wese utaravye kuko jewe ndiko ndaraba ngo 2024 hari ico nzoronka mu bijanye n'ubutegetsi mugabe iki ni igihugu ciwanje ni igihugu camvyaye mvuga ntireka ngire uruhara ngire ico nterereye kugira ngo ugwaruka ruzonkurikira abana mvyaye bazogire ico bazonyigirako ku ruhara rw'iwacu nkuko yanabivuze na pastori hano ubu twararengeye bijya bintu byo kwama umuntu avuga ngo humiriza Imana igira icikoze humiriza ngiyi Imana iraje gutabara ngaya amafaranga mu modoka mu mifuko ibitangaza ataho bihagaze oyaye ubu duhagaze ahantu yuko Imana ihezagira aya maboko yacu ari nayo mpamvu kandi rero ushima turanavyumva kumwe na pastori hano kandi ndazi nabo abahinga nabo baranavyumva cyane ubu nukuri turageza ahantu ibikorwa byacu ko tubivanga no gusenga no gukora rero twebwe ku ruhare rw'iwacu muri make niyo mpamvu twatanguje amakoperative bita ubudasa harimwo ukurima ucubasanga rero bari mu ntara zose
ingozi imiceri ngahanye mwiki kiyaya ukagenda za Muramvya za Mwaro za Mugamba ukumva yuko abapastori abakristo ko arabarimyi nta bijya bintu byo kwirirwa ku rushengero urarayo uvyukirayo ukirigwayo ubu turababwira tuti panga imyanya yiwanyu neza imyanya yo gusenga iratomoye iyo kwiteza imbere iratomoye iyo kuraba umuryango ukuraba abana ukuraba umugore ugupanga nyene ivy'urugo biratomoye twe rero kushigikira iyi mbona kazoza nk'abapastori abakristo amashengero nugukora apana gukora nyene ngo twisondesheje twinize tugiye muri 40 jours uzogwayo upfire ugende muri gehinomu senga neza no mukuri uve ugende ukoreshe amaboko yawe umupasteri abe umugwiza mwimbu ashorere hanze abo umuntu adandaza neza imirima myiza ibe iyabungere iy'abakristo hanyuma no uyo mwimbu umuntu aronke icajya icabika hama tunashorere hanze muri 2040 rero tuzohashika twese turi hamwe kiranonoho ni kwera twirirwa turavuga ibintu byinshi erega nka se barundi avuze ati dukore turime twiteze imbere je sinumva iyo filozofi n'ibindi biharuro none je nkoze ni jewe njya erega nta kunabakwiye no kumene ku mutwe none umuntu aguhatiye gukora ni wa munwa by'iwawe ufungura ni mu mufuko wawe haza amahera nimumbwire vraiment ibyo biharuro bindi ibiro ntibikwiye ibintu by'ibiharuro birebire murambabarira twese dufate iyo nzira tuyibemwo mu mashamba dahibica bya politiki uruhara rwanyu n'uruhe nka twebwe ubwa mbere honyene gukangurira abanyagihugu kuri ivyo bintu kuri izo ngendo nziza iyo vision tukayigisha ega twe turapaza no kwigisha iyo vision amani vyagenze gute duhinduke tugire gute ico ni cambere ica kabiri duterera leta ku nzira yingene vyogenda kwiterera ivyumviro binga rikaravuga nta gatabo nakweretse nese nicaye urumva rero akajeje aragatanguye nguma ndungi kati mpamagara tuzize tubereke kuko ibi bintu turabifisemo ubuhinga turabizi turabije tugoterera urumva ivyo ni ikintu gihambaye cyane maze rero kwa ufatira mu kwigisha abanyagihugu no gutera ivyo vyiro muri leta bamwe nuko abanyagihugu bakanguka bakerebuka bakamenya gukontorora leta cyo ni ikintu gikomeye action citoyenne dynamique nubuvuze vision abanyagihugu bakayitahura barayikwishuza barayikwiza ati we ibyo wemerane ubishyira mu ngiro gute nuca mvata ndi rodovable no kuva yuko utwara urabazwa ivyo wemeye n'ingende kurabishyira mu ngiro ariko Faustin Ndikumana uretse kwandika gatabo tanga intererano canke kuvuga parseme nayo ku kivi yoba ifisi ikiri kwirategekanye iri kwirakora kugira ngo muri yambano kazoza mu gushira mu ngiro parseme nini ega parseme nishinga amahinguriro oya kazi karagabuye parseme irigisha guhindura ingendo kandi ikintu gikomeye kugira abantu bumve ibintu bahinduke nushobora kuja kuri vision utayi muri icyo sivyo mugabo rero kenya kakazi kagabo haro uwune nawo muri secteur privé uko twe ni sambi intricative wo muri secteur privé nawo acagira iki acashinga ryakira hamwe yashinga entreprise ariko je muri amakano hari akantu ntaratahura urantegeye umva amashira hamwe aya société civile arafite ivyajejwe bagomba haro nari mu bindi vya société civile mu bintu byinshi nije nifatiye kuco je njetwe twebwe turi yishira hamwe hamagara abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingero turigisha muri Singapore vyagenze gute fati inzira bimeze uko niko murahusha inzira abanyagihugu kanguka gira uko nuko bigera ko nco kituma no kwishuri umuntu abanza kwiga uriga wize n'ushira ibintu mu ngiro kandi ukamenye nabandi babikoze ico ni ikintu gufurahura ubwenge kugira abantu bamenye ngene ibintu vyakoze ariko uretse parseme mbega Faustin Ndikumana wewe ariko akora iki mu ishirwa mu ngiro
none Faustin Ndikumana none ntware paraseme none si paraseme nyene sindi mu directeur wayo sindi ko ndakwanya nese ndiko ndakubwiye nk'umurundi nk'abandi none sivyo ndi umurundi nyene nashidishira mbwira riterere leta none we wumva ega nashidishira shira kugira nterere leta nyene kuko mbona hari ibihugu ibihugu vyagize gute vyabishitse ko twene twabishikako none ushinze nk'ishira mu ry'ubushakashatsi ugira ubushakashatsi kugira ugire gute utereye ujya yavuze ngo inyigisho zindimo sibyo yigisha abanyagihugu abahi bashobore gushora kunze kurima neza hajya muri ntuze bijya by'uburi murumva rero harabari mu nyigisho harabari mu gutanga intuze novuga ngo ikigo gufasha abanyagihugu mu bwami nyene buto ni vyinshi ngabo nkaje nakubwica tudakora je sindi mu mashira hamwe paraza mugabo mva wagiye gutanga nk'imena oya cisi ubusubi wanje cindi mu bindi muri recherche turi mu bintu by'ubuhinga kwigereka leta kwifasha ivyikora abanyagihugu bagahinduka nivyo ariko Faustin nk'umwene gihugu nk'abandi nawe yene mu bahamagarirwa kufasha gushira mu ngiro iyo mbona kazoza arimo kandi yaratanguye arabikora nk'umwene gihugu ego haroniyo roje tutahurije na Faustin ubwo wantahuye ico navuga nagutahuye mugabo jewe ndiko ndagenda kubwira abantu mubona nk'ubujene ngaha ndi make hako nogenda kwihereza imisozi gusigura ndiko ndasigura ndiko ngira abarundi ngo 240 260 hako no kuri jambo giwanje ngo umunwa wose uronka icubuye ataco ndaberetse nkora vyoba vyiza ngumye mu nzu muravyumva kubera iki sinshobora kuza kuvuga ivyo ntakora kandi ngo nigisha abantu numu agronome leta ivuga yuko imbere yuko azokwigisha abantu ukurima baratanze intumbero kuma azoba afise akarima kiwe umurima wiwe ubakijambere ariko yaciye mavuga ati amashirahamwe yabikora utwabo n'amashirahamwe yadahigisha bya politike intumbero sizimwe ninda tajya urumva hari ikintangaza ubanje ndindire gatoya kuri parcelle ibyo byo gucanga abantu cyane byo kwigira je sindabibazwa ugasanga rimwe ngo tugiye gutunga gatoke leta cyane tugiye kuba abantu bakebura cyane tugiye kuba abantu bigira ikibanza ca kangahe ngo mu gihugu ibi nibi imbere y'ukuri icuri ico uri murundi urarima urorora urabaza uriga uradandaza eregura umuntu aho noroje tudahuriza niyo mpamvu je mpora mvuga nimba shigikiye rino hangiro yaho twoshika nije wa mbere ntanga akarorero imbere ko abandi baza arantunga navyumviriye jewe ubwo muri bajya abantu bumva bati ni indoto ibisimigani uko bano bantu ntibaraziranye ntibashoboka eske Faustarimwo cyane kubera iki jewe mvuga ntibirashoboka kuko ndiko ndabigerageza ndabirimwo urumva oya ni jero ndiko nankajya amajambo eske uko navuze niyo ngiro urazi ko nasi ibintu byo kujyajyana ndiko mvuga nti nyene icubahiro leta barafise ihangiro ryiza sigiwe ndarigira igiwanje nanje ndabirimwo rero nagomba abatwumviriza bahave bumva ntihagire umuntu abacanganya kuko ndabizi nimba na nyene icubahiro afise umurima w'akarorero ibugendane hajya nimba ari karimbura itomati umuceri ibiraya urumva ibintu byose akarima akambara ibotine akambara ingamiya akikorera itomati urumva kandi arimishije amaboko yiwe Aime Pascal jewe ndiki ko ntorima nituba abantu batunga urutoke gusa tuba abantu bafise ibintu bifadika bariko barakora uti gute wowe ugiye muri bari ya bene gihugu
ugiye gusansibiriza ngo hari ibyo ngo ama message ugiye kubabwira barakumviriza mugabo mu nyuma baragaruka bakiyumvira bati none urya ariko akora iki amaze gushika kuki kugira ngo tumwumve tumukurikire rero umuri ucyo ubwiye uko bwira parsemu yamavuga ati jewe tweje ndiko ndamubwira ndiko ndabwira nabandi bose kumbure bavuga ati twebwe ntituvuga rumwe na leta kuko turi mu gihugu twese dukenera kurya iryo terambere twese turarikenera iyo service nziza twese turayikeneye nyimbari intuzenya amagara meza kuvugwa byose turabikenera waba wegamiye leta canke uri utegamiye leta no kuvuga ngo nuruhara rw'umuntu wese kugira icukoze kuko umwana ivyo ari byose umwana n'umwana uvyaye arumviriza ivyo uvuga mugabo mu nyuma akakubaza ati none gute ibifadika ibiboneka nibihe so rero ico kintu bavuga ati hari amahangiro ishira hamwe canke umuntu wundi aba yarihaye kanaka mu byo abajejwe aho atari mu ivyo coco umva yo za kubifatanya byose mu gihe baba bafise izindi hangiro abafise none ntidufungura twese nitugwara tugakenera kwivuza twese nidukenera umutekano twese ntidukenera kuva ku ntambuko uja ku yindi ni kuvuga ngo igihugu n'umuvyeyi ni twese turakeneye kunguka kuri cyo nico rero nariko ndavuga nti duhindure intuzenye imyumvire baba abapasteri baba abo muri leta canke abajejwe gukebura niba bikore umwe wese agire uruhara rwiwe nagira nsabe cyane yakivuze aravuga ati muri ya ngendo yo guhindura ivyiyumviro umuntu mudahujije ivyumviro ntumufate nk'umwansi kuko hari gihe ashobora kubona aho wewe utari kurabona hanyuma akahatunga urutoke ugaca wikebuka nico gituma turiko turavugira hajya abazotwumviriza bose ntiturabagwanya leta avuze ko muri ya makoperative yayo kubiza umwimbo hari bitagenda neza umuntu avyumvirize hanyuma kosore kugira ngo dushike kuri kuri ryahangiro hanyuma rero jewe novuga ndi birashoboka mugabo bibaye umwitwarariko w'umuntu wese nuko umuntu wese amenya ati ndafise uruhara rwo guterera atari mu vyiyumviro gusa canke mu majambo gusa uburyo bufadika uburyo buboneka bugaragara aho niho igihugu kizovaho kiri kikaja ahandi kuko na Yesu yaravuye ako nimbere umuntu umwe banzu rindira mvuge Yesu ngira kandi ndamuvutseko umuntu umwe yaraje aramubwira ati ewe Yesu urahiri wahigwa inda yakuvyaye ahigwa amabere yakonkeje arababwira atoya cyane abumva ivyo nkora ivyo mvuga bagaca bagenda bakagira gute bakabishira mu ngiro urumva niyo rero niyo myumvire ikwiye guhinduka ego vision irahari harahiriwe abazumvye parsemi ivuze bacaje kwishira mu ngiro navuze nti harahiriwe abumva ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yavuze kwiyerekwa yuko mu bihumbi 2040 tuzoba tumerewe neza hanyuma bagaca bishira mu ngiro akavuga ati uruhara rwanje ndarushizemwo intererano yanje ndayitanze atari mu majambo gusa no mu buryo bufatika na cyane ko umukuru w'igihugu ari se barundi aba yakoreye no kuvyumviro vya bose harimo abari mu butegetsi n'abataburimo cyane Hakano nashaka kuvuga kuri kumburengira fose kuvyivugira uko amashami yose akora yose aruzuzanya kandi kwisi naho abantu bavuga ibintu byinshi bakora ibintu bibiri gusa hariho ivyo bitare service ni ibyo kwigisha abantu badakorako ni ibyo kuhimiriza abantu ikindi abantu bakora ni produit n'ibintu biri gusa produit n'ibintu ukorako urahitamwe rero uko ukore ama service cyangwa ukora ama produit cyo kabikora byose nagira ico kintu ntihagira bibaza ni ikintu cyiza cyane ko abantu bavyumva n'ibintu bibiri gusa muri byose byegeranye kandi byuzuzanya umu professeur d'université atagiye kurima abayicaye mu kirundi hagiye bariko baravuga bati terme kurima umurimo
bati abarundi muzindukire ku mirimo umurimo ntibagisiguye kuja gufata isuka n'umuganga agiye kwigisha ubu professeur agiye gutanga ikuru ugiye kurima ugiye kudandaza uje muri babandi ko n'umudandaza adakwiye kubaho ngo kubera atarimye ngo reka dandaza ibyo abandi barimye oya abantu baruzuzanya niko bimeze ari cyo bitare bien et service uravyumva aba commissionnaire nabo batinduke haro commissionnaire commission yemewe abinde ma intercontact zirabaho kandi zigakorwa no kwisara abamezo agira de contact zigatanga nikori ibyo ni ibintu bisanzwe murakoze cyane abandanya ari ibintu bitebiye abantu batarabanira ibiganiro ngibi mu mici itandukanye abarundi bari kubakurikira abatumire bonyene baramenya igikwiye umuntu aba yavuze Dr Diomed uruhara bama societe civile amashyirahamwe dahigisha bya politike abikora mbwire abariko baratwumviriza bose leta nishoboka kubaho hatariho le secteur privé leta ikura amafaranga muri secteur privé leta ega mu bisanzwe n'ibintu dupfa kuvuga itunzwe na societe civile na secteur privé iyo bavuga uburyo aho babukura leta nesempo harahandi bakora amafaranga leta itax sigihwanyo ikiye bakakura kuri Brarudi secteur privé ibintu bikomeye cyane societe civile ni bifosa avuga ati tubwira ingene ibintu bikogwa societe civile ni umuntu wese avuga ati bitikogera neza hanyuma leta ikora amafaranga nivyo bita aro umutwa Kenneth avuga ibintu bitanu si byinshi ni exportation twabituvuga umwimbo ni importation ukura ibintu hanze niho bakora amafaranga kubyinze bive hanze ni épargne ni amafaranga wabitse kubera wungutse ni investissement ni bya bindi by'iterambere twego turavuga bya Johnson yakaravuga hanyuma ni consommation nayo iyo bafite pouvoir d'achat none ni banzi civil ikonso bafungura leta rero hajya mubonye president tuvuga ngo Sebarundi nibyo Sebarundi ijya midugi iri nyuma yiwe ni tax ibyo kubyumva sukuza turashishitira nibyo icyo tumusaba president no kuvuga tuti repartition équitable rimwe twavuga l'économie canke revenu ntabe gusabikanya ama classe y'abakena tuge mwumve privé nitunze leta société civile nikebura leta kandi nayo nyene nifasha leta kugira iterambere rishoboke bimwe pays emergent pays développé bishoboke Faustin Ndikumana mbega intambamye nazo nizi intambamye rero ndazukunda kuzita ngo ni préalable no duca ku masonga ni ibintu je mite intambamye bitavuye mu nzira basha ibyo bya emergence cyaka cyo tubibika kandi noneho neje bundi ndayizo gutungana n'ikiganiro n'iki kuri vyo ndanasora n'agatabo gatoyi urabona Burundi pays emergent 2060-2040 quel préalable agatabo muyumviriye inyuma yaho umugambi utanguye gufatwa n'akarungitse no muri za présidence nabireka ati ibintu préalable nkaka préalable ibintu bitegerezwa baticaye basha atagikunda ako no kuva kuzuyemo intambamye je mbona kandi nakarakarungitse no muri presidence narakarungitse urumva rero twizere ko kuko ubwo nibivuga mu ntuzo majambo ubwa mirambere nabonye hari nuko habuze ordre no muri zo document de référence habuze urutonde urumva turaja mu maseserp turaja mu vision 2025 turaja mu plan national de développement turaja muri emergence ugasanga bya bitaba ahubwo umengo ni ibintu tufa kwandika gutyo atamushima ngo twafashe umva ni nk'udeja vision 2025 niturashika muri vision 2025 deje umva ni turashikayo kandi ari vision twari twihaye muri 2011 nigi yataguzwa mu bukeje niho nari inzi hari nyakwigendera nkuru nziza ari hari n'abambasaderi n'abandi bahatumye n'abahinga bo hanze baprojecta ngo 2025 vision 2025 turaye ibintu by'igitatu vuga mugaheza kanya turaburiye binyiki tugiye muri 2025 atana kimwe ubonye iyo document iyo ngene yagiye haradutse ntuze iyi plan national de développement yo mu 2027 2018 2027 nta no kuyevaluwa ngo barabe niyo yagejeje sivyo
ubu hadutse ngo vision 2040 none ubwo ntitwava tuzaka ari bitabo kuba twandika gusa ubu kiya twego turafise ibitabo kandi atagihinduka niyo ni impungenge ya ntambami ya mbere urutonde hanyuma gacabura nico bita planification sectorielle none ivyo bintu byo byubishira mu Kirundi nukuvuga ati ingene ushira ibintu mu ngiro kandi n'ingene uzobisuzuma ingene uzobisuzuma ukabufite des statistiques zikwiye ukavuga ati mvuya nk'ubu honyene ku description yaho turi bigaragara neza ngene mu gitabo twe tuti tugeza aha nyuma y'afite amarota hanyuma twifuza ha muri iyo vision 2040 aho rero haracari harabuze ikintu uko urabona imigambi mu Burundi yose umengo n'ukwaduka ni improvisation bimwe twandika ahubwo umengo birabiko hagacaguma ibintu vya improvisation umushikiranganje akaduka uwundi akaduka ntawe uzi ko bashaka umugambi uzomuzanira ikintu cyazogera gute mugurabona yuko ivyo bitagiye ngo tumenyere priorite gusumba izindi uko umaze kuya vision irigere we ntiwadukana imigambi haba ari ibintu bipanze ivyo rero ivyo bidahagaze wapi ikindi ni role des acteurs aha mu Kirundi ni abantu mwese yokora iki uruhara rwabaje kubisha mu ngiro nk'uruhara rw'abikorera utwabo uruhara rwa leta uruhara rw'animations ari nka société civile ntibigaragara leta umengisha gukora byose secteur privé nigaragara neza mission wona uri tumingisha gukora ibintu byose iby'abikora twari ugasanga yagiyemwo ibintu byose ikintu cyo ugasanga umengirimo ugasanga abantu ntibazi noneho bagarukiriza haba mu byo bajejwe amasekreteri bajejwe n'abacteur izindi ntamba mingira ko ni cadre institutionnel zo bishira mu ngiro mbe ni ye cadre institutionnel ikigo kibikurikirana handi urasanga nk'uza Rwanda Development Board irabyiterambere ikigo cadre institutionnel iragwego rye gushira mu ngiro bikurikira bimu abahinga nyine babunyoye bahamagara bakarabati muri ministeri uko mugira ukuhehe uko bo abarundi bashaka kumva mu Burundi ushaka yuko menga abanyepolitike hagiye gushira ibintu mu ngiro umve ko abagumwa bategeka gusa abanyepolitike bajya ministeri bashira mu ngiro mugabo hariho encadre hejuru tegeza kubarengera ivuga ati muri ministeri bigenda uko katari ko murasubira inyuma niyo cadre institutionnel nta yihari turavidi nta yihari nta gwego turaruhari ikindi ni ntambamye uburyo bwo kurondera amahera aza gusahiriza iterambere ngaha ugusaba amadeni stratégie ndavuye mu Kifaransa stratégie de mobilisation des fonds ngene bashobora kurondera amafaranga wategura umugambi utashobora kurondera strategie ngene urondera uburyo uzoca mu ngiro gute iriya kandi uburyo amahera ngene aronderwa mu buryo nuba nk'imikuru niki bo eske turacari kumfashaye tubanza kwirimbura mbega turacayikeneye tuyikeneye turazi kuyirondera kugira ishike tukayikoresha neza ikigira kabiri mbega turashobora kwaka ideni tujya akahe mbega turohereza abwiza tunga ngo bazane imitahe yabo ngaha mbega turagera amabya n'ibigezo vya partenariat public privé kugira abantu baze bashirema amahera muri ibi kugira urashobora kubaka uba privé barabaza bagakora amabaraje bakagira iki bakubaka amabarabara mukavugana ritegene bigenda ubona muri turakenya uburyo ku buryo budasanzwe ngira naco gituma usanga n'iby'amareze bizoshanje biri hasi none twipanze gute ugiye kora nko mu ntego y'amafaranga litizokoresha ukara amafaranga y'imfashanyo yateguwemo hafi miliyari igihumbi z'amarundi none ko wagishize muri budget isaro strategy yuko izo mahera aboneka izo fatu urikura bizogenda gute umva harabuze ikintu urabona Burundi ubu ntibushobora kwakana ideni dufate nko kuri sur la marché financier quelque part ntiharagira nutuva kufasha njyara hari ibintu rero umenya ati ngende gute etape par etape raba na todo dabusoro ziracari nini iracari nini amahera datakoreshwa no serema yafashanye baduhaye no kuyikoresha biratunanira ama projet ntahere numva atari kibazo wumva tukiri muri mobilisation y'amahera iyo nindi ntambamye numva nayifashanye baguhaye arakunanira gukoresha ikindi ni kintu biyita ntuzeyi gestion des ressources humaines mu Kirundi no kuvuga abahinga bari mu gihugu barakoreshwa
mbega niyo utabafise mbega bo hanze bo kutabazana kuko mu Burundi hari problème zimwe ziri mu masegitera mu ameza capacité nico gituma rero tuza kuraba katinge ni boruganiza resources zimene uko cyo shaka kuvuga gute mbega ho barahari kuko yakijije hari abahari badakoreshwa kandi babarundi ariko baje gukora no mu bindi bihugu mugabo n'abandi twokenera bava mu bindi bihugu bakaza ngaha nta gihugu na kimwe iri terambere ryo hagumye ukuntu resources zimene nuvuga ingene abantu bajegwa ngaha hakija politike mu gushinga amabanga hakikiki we waramirise waragize gute ngo nuko zizi kuduza bifunza zizi kuvuga ngo songa mbere gusa aho ntibikunda kuko ibintu bikokuba n'ababishoboye aho rero bahagabiye nahagabiri ko turafise n'ingorane ubu abundi bize gutegura imigambi abakadre benshi bikimane tugasanga ibintu biko biradindira donc l'expertise ahandi bageza kugenda n'abakadre n'amakabine kaje kabazana bakava hanze bakaza gukora unawe ukabura prepara biwawe kuko ico nkunda kuba education odikira nasubira inyuma uyavuze ngo ugwaruka gashana ntabwo gira ingufu utagwigishije ruproduce iki turafize ugwaruka nivyo none uri ko gwigiki intellectuel amashuri ya ariko bariganiye amanivyo ariko barigameze gute ubushobozi bwabo bungana gute umwana ashika muri kaminuza umwe usanga afise yihe nivo parapo de misi heze ni ibintu twahevye umengo ni ibintu bisanzwe oro mwiza hazogira igitwiba tutiro n'abazoshinga mabanga mu misi za tugumye ritme y'indiri ingene imeze tuzobakurahe hazogira igihe jenda kurahiye turananije gutya hamwe atabarundi bashobora kugira capacité yo gukora meme umugambi ushobora kuba accepté au niveau international no numbero ntizavishikwa ko iyo ivyo bigiye no tutahagabiye ni intuzi ikindi musongoye ni bya administration rero inzego za leta ubutungane na administration centrale ni intambamye gute ni intambamye iyo administration iri politize itari professionnel ni ibintu bitatu bikuru umva ngo abastanteri babura amatari na justice mvuze perezida zo muri administration n'igipolisi abo bantu batatu naho bashaze kuvyonga nta terambere opfuronze umugwiza tubagira tukacakagira akantu kazobona ujeje intware karamubo mu polisi nzana ikito l'administration mu Burundi tabaye professionnel muri zo pire zitatu urenganijwe ubutungane bukurenganure bugugire protection de la propriété umva mu Burundi mengo Johnson Pasteur ari karakora kagira ingufu agakora agatera imbere je ndibura amatari umengo ntangira inzigo hakuvuga tuti Johnson tera imbere teri oya je ndibura amatari ntwara region militaire ntwara mengo no kurarako ivi gukora nibiki ubikuye wewe mbe warishikanye mbe ugira ibiki mbe waragize ibi ivyo nta terambere rishoboka na gatoya kuko birimo cyane nibyo biribuze mu migenzo y'abantu benshi muri l'administration mu ndi professionnelle il trop politisé ikagora abantu bamwe bakagira inzigo bakabuza abantu gukora ikindi ni kintu bita cohesion nationale muriko maravuga ni kuvuga cohesion nationale ni ibintu ngena abantu bafatanye mu nda karavuze ngo hari amahoro amahoro muga ifo kwevariwa amahoro no kuvuga urashobora amahoro ntangwani hari muga amahoro revari cyo ushobora kuyashigikira kuko urabona ha mu Burundi kuri no sa zero conflit de passe turayivida ingorane zabaye muri kahise urabona ingena abantu bandika ibintu ukabona ko abarundi mu mutwe bagishushe naco ndiko nabeshamo ejo bundi baravuze ngo dukuri vy'amoko muri konse cyane nibiki urabona ingena abantu bace bahaguruka bamwe bavuga ukuri ukuserukira ipro ingene yahagurutse no kuvuga yuko iyo potentiel de passe turayivida hari vyabaye muri 2015 ariko hari akarusho ngene ko yakubwira nibirahera wayo 2015 yabaye 2015 nawe ntirahera hari abantu bagihunze bakiri hanze baca barondera nabingene bagira kantu nyene bavuga ati iwe yego umuntu yawe yarahunze nawe yarahunze nawe aguma gucunze mucunga nyene nuko bimeze ikindi ni impunze ni ibintu by'amatora tugira tujemo wana amatora mu Burundi kubera umengo ni tuzi ko ari ubutegetsi buri tuzi ko ari yo biri agira abe abantu baca baguruka bakaduga uku kandi gaca bateranye ndindi wana ubu turi muri kome turi muri 2023 na gatatu Lindra 2024 amatora mote bash
n'aya maviziyo azobikwa abo bakadre bazirwa ari kwipanga ari kunyinyana ibi bazoca bibagira baje kunigana amaliste yambona kazoza yambona usange iragiye inshinga amateka iheze 76 twitegura y'umukuru w'igihugu gigi usanga abantu ni ya matora tugezeho mu 2028 ari ya matora kandi umenga ari karateranya abantu wana nk'ubuseneri ivuga ngo twe twakumiriwe n'umugambo ukomeye uri muri opposition uvuga ngo mwadukumiriye ngo baratwivangira mu bintu byacu twe tubirabira kure yose ni potentiel de conflit turindiriye intambamye kuri abumva nk'abasenere ko baragumukare babafata hazagira igati are narimwe mu bazimya nayo aho hose induru zibazitangwe kuduga donc ivyo rero kubera iki kagatima kakuja mu mugambwe no kurya no kuronka ibi nta ivyo navyo no kubabwira aho n'ahandi hantu rero haba hakomeye hanyuma ikindi rero n'intuze no guhinduza ingendo abarundi bagahindura ingendo bakava ko ari ibintu bitale valeur igaba nta valeur tugifise kuvuga ibintu indangagaciro z'abantu canke ubuntu byatujanye urumva hari ibintu bitanu bigize umuntu universel sivyo iyo abantu iyo la société amenye kubikontrola la société sommaire ntangure ubwa mbere ni egoisme umuntu ari egoiste ukwikwegera iyo umuretse akikwegera ko cyane n'ubarize kugira l'intérêt général ikingigwe ntacutora abarundi bagezere kwikwegera gusinzi ko ndiko nabesha umwe wese l'intérêt général a complètement disparu kandi izo ntambamye kuri yambona kazo ikigira kabiri buryo umuntu wese afite tendance yo kwabiza di pouvoir ya ifise no kuvuga kurenza mu butegetsi sinzi murabona yuko unyira abantu bameze ari mu butegetsi hora ntunge ngiriki tonde donc ivyirayi ivyo byagize gute maronetete dans les affaires ubundi akiri honnête ninde donc ku escroquerie gusa nko ati nguranye canke ngo dushinze ikintu hamwe nje ndakwiba nje ndakwescroka nje nigira nivyo biri kubiragira droit d'ocité ngaha abantu gutrisha la tricherie mu Burundi ni tricherie ushaka kwiga umweshuri ndrishe nta ushaka gukora umuntu umuhaya amabanga ndrishe ntunge nirutse ndrishije nta le goût de l'effort yaragiye kurya ibyo umuntu abiri yakuye ivyo no mugwaruka vyaheze complètement vyaheze kurya ahubwo tuti umwana araza ashinze nkishira hamwe nibiki agatabona ngo parcelle ngo aramwe je maze imyaka inga 50 n'iyindi iyo myaka 20 ndiko ndakora mbwakubonye atagira ngo donc bose bashaka ibya hafi je ni mu gico mbeshe mu mwanya muto ni course rakoze parcelle gatunga umurenge rakoze fasta ndikomana izo vare batagarutse ati give you biri yakura rakoze fasta ndikomana kuri izo ntambamye ushikirije Pastor Johnson mbega intambamye mubona zishobora kuzingamika ijya mbona kazoza yuko Burundi bwifashe mu mwaka 2040 zirahari nizi intambamye imyumvire nukuvuga uburyo abantu babona ibintu yego nibyo twaragize ibibazo twaraciye mu ngorane twarabayeho mu ntambara twarabayeho mu bihe by'amacakubiri twarabayeho mu bihe by'ingwano abarundi bakwiye kumenya yuko ivyo bintu byaheze kugira ngo tugire ico tuve muri ivyo dutera intambuko kuko byamamwo imyaka yose tubizungurukamwo kuko ivyo ntivyizanye hariho ababizanye nk'ibi by'amacakubiri kera siko Burundi bwari bumeze hariho ababizanye kandi barabikuyemo inyungu twebwe tubigumyemwo imyaka 40 iraheze turacazunguruka hahandi tuzunguruka mu kwinubana rero iyo myumviro itahavuye ngira abantu babona ibintu abantu ngo batera intambuko zija imbere biragoye abantu barabuze twese twarabuze abantu barahombye twese twarahombye mugabo
kw'amakosa yabaye kw'ingorane zabaye two kwicarira yavuze umubano mwiza mu bantu cohesion sociale tukaja hamwe hanyuma tukarondera inzira dusohokana muri ivyo iyo myumvire rero niyikwiye guhinduka ndaguhaye nk'akarorero iburaya mu ntuzenya mu bihugu nabayemwo novuga cane umuntu atwara yiyumvira ica azosiga inyuma abantu bazomwibukirako ni muri iyo ntuzenya ashiraho ingufu zose ati nkorere communauté nitangire communauté hanyuma igihe ntazoba